amahoro y'Imana akomeze kubana nabo ariko kandi ndamutse namusesanguzi mwenza tugiye kubana muri kino kiganiro neza cyane. Reka tumuhe ikaze nawe musesanguzi mwenza kugira ngo ashobore kuba yoramutsa abo tuguma tubane muri kino kiganiro. Karibu cyane musesanguzi mwenza. Amahoro cyane, amahoro ku bakunzi b'ibiganiro yishwa kuri imbuga zose ibiganiro dukunda gucishako tubabwiye tuti amahoro y'Imana. Neza cyane, urakoze cyane mwenza. Abantu bari bamaze iminsi bavuga yuko mwenza yatakaye ariko muri no mwanya tuzokoma tumuronka ku mwanya ku mwanya. Ndibaza nenda ariko biri musesanguzi mwenza. Ego ndahari kandi akanya kabonetse nta kibazo kugira ngo dushobore gusangira ijambo. Neza cyane, urakoze cyane rero. Nkuko byama nkuko twabigize umugenzo reka mbanze ndamukanye n'amaze gushika ku murongo kugira ngo bumve ko batari bonyine ahubwo tumaze kuba turi kumwe. Reka ndamutse ndabona Ndayidie, okay, ndabona George, ndabona Egide, ndabona Clement, Santiago yamaze kuhagera na Antoine. Reka ndabaha ikaze rero cyane cyane mwe tumaze gutangwa ikiganiro. Ndabasaba ko mwebwe nyine mwamaze gushika mwebwe intwari ko tutangurana like kugira ngo dushobore kuba tutangura ikiganiro ibintu bimeze neza. Isdor ndamuhaye ikaze nubwo yanditse ngo ndabaramukije ndabagumbiriye nzananye na like. Uje neza cyane Isdor, nifuza ko nabandi boza bazananye na like. Rero ubusesanguzi nkuko tumaze iminsi tubigenza nifuza ko tuza gukora cyane cyane muri kano karere k'iwacu ariko ndifuza ko twohera hano iwacu mu Burundi. Ariko imbere yuko dutangura amakuru nyezi n'umusesanguzi mbabare gato mbanze nibutsa abantu yuko mu gihe twe turakurikirana kino kiganiro cacu gusangiza abagenzi babo kari ivy'ingenzi kugira partage kabisa bari ivy'ingenzi nkuko tubasaba like ariko mama mukwiye kugira na partage nkuko abandi babigenza. Ntibagiye kandi kwibutsa abari kwadukurikirana yuko umuntu yifuza bose kugira icyo atereye umurongo wa telefone n'uwundi nyene ntwahindutse 659783 ni plus 257 65 97 83 52. Kwifuza guhamagara kuba twifuza nabo kuba bohamagara commentaire mu kibanza cyanyu twabasigiye cyiteka kugira ngo dushobore kwa twoyaga buri muntu wese uko avyumva. Beni mbonye witwa Clement neje imbere mwebwe mukora mukanya muraba agatumba. Clement niwe natanguye gusoma wanashije ngira ngo ntiyari bwaje kumubona ngira ntiyavyumvise. Clement turaguhaye ikaze ubugira kandi. Yes, kuba ariko barabaza rero reka ndabibutse neza ko dufise ku murongo wa telefone umutumire ari wo musesanguzi mwenza nkuko bamye babidusaba muri no minsi yadusezeraniye yuko tuzokoma tumukenera ariko tuzokoma tumurongo. Bifuza kuja Malaysia, Qatar cyangwe Azerbaijan, visa za tourisme iraboneka kandi mu gihe gito cyane nk'igihe cy'indwi imwe gusa. Usabwa kuba ufise passport ifise igihe ndetse n'ifoto za passport ziri valide ndetse n'amafaranga 150 gusa z'amadolari. Inyungu nuko umaze gushika muri ico gihugu ushobora kwemererwa gukora akazi hakurikijwe amategeko. Ushaka ibisobanuro biramvuye canke ukeneye kutubaza vyinshi twandikire cyangwa duhamagare kuri izi nimero zikurikira mu buryo bwa WhatsApp akamenyetso ko guteranya 211 927 536 293 kuja muri ibi bihugu byose ndababwiye mu gihe watwituye na Kanyisasi. Yes, reka rero twandike n'ikiganiro cacu uko ndabona neza yuko abantu bamaze kuza ku murongo ubwo n'abataraza baradusanga turi ko turayaga nabo bashikire mu kiyago. Nkuko rero ndabivuze musesanguzi reka duhere kuri no point hano iwacu mu Burundi biko birayagwa cyangwa se biko biravugwa aha abantu benshi bagiye ndavyiteguye batekewe n'ubwo bumvise ibisubira kandi guturika bibaza ngo ni ibintu sana ya swati ribaye canke habayeho insekirite mu buryo bugiye butandukanye. Nifuza ko mu gice mubivuzeho ntabwo byutumba kubiteba ko Benita mu kiganiro twakoze kare twababwiye abantu yuko haza kuba hariho ikirori cyo bise Inkerebutsi Day ni kirori cyahuje abartiste batandukanye. Rero mu kugura ivyo birori
bararasa sevre barashe amantu zenye amafawex sivyo mu gifaransa ntabwo amafawex cyo n'icyongereza twebwe dukoresha igifaransa nk'ururimi officiel sivyo babita gute ntabyo nzi nashaka kuvuga mu gifaransa nabyo ko musasanguzi mwenza yo bakiza kitubwira musasanguzi mwenza fireworks mu gifaransa baba bazitwa gute cyangwa n'amajeu d'artifice. Okay, jeu d'artifice. Nari nzi ko uwizi mugabo nce nsanga atabyuzi wewe. N'amajeu d'artifice. Okay. Bon, nta shaka tubananye rero musasanguzi anagira nibarize musasanguzi mwenza nkuko nabikubaje ati eske nta update ubufise hano iwacu mu Burundi ngira ngo ashobora kuba nawe zitugezako hari izo ushobora kutazi cyangwa musasanguzi mwenza akaba yazitoye. Oya nibaza ko tutanamurushije mu Burundi tutuhagara cyane dusimbe kubiri kuri gahunda kugira ngo nikomeze kuryoha cyane neza cyane nipfutse ko tutokwihariza ijambo kugira ngo nitumunigire mu menshi reka twibandanyirize rero musasanguzi tugaruke hano hakurya ya Rusizi aho akora avugwa inkuru y'uko General de Brigade Gasita Olivier neza cyane aho bamugenye nko kurongora iperereza muri zone ya kabiri ya gisirikare sinzi ko muvise ko bivuga ko kugira ngo nabandi ashobora kubimenyera merci beaucoup reka ubwo naje ngaragara mbanze kugira icyo ndabivuze ko mbere yuko musesanguzi mwenza aza gufata umwanya nawe mu bisanzwe Olivier Gasita igenwa giwe kurongora iperereza no mu karere ka kabiri ka gisirikare rivuze ibintu byinshi cyane gose ni bimwe twahanura nkoresha imvugo biriko birasohora uti gute mu bisanzwe hamaze iminsi hari agahengwe hano mu karere apana mu karere gusa aha muri hamaze iminsi hari agahengwe mu by'intambara nkoresha iterme FARDC nabo bari kumwe bamaze iminsi basa nk'abatabirimwo nk'ababivuyemwo sivyo mugabo narababwiye ko amaplanification yoyo yarahagumye integuro zimwe n'izindi zabaye nyinshi cyane gusumba aho mbere wanashaka twabonye bazanye n'ibigwanisho rutura batigeze tutabige tubona si tu veux bien barazanye n'amasysteme anti-aérien yari mu bice bitandukanye bayegereza aho twokwibwira ko hagiye kubera intambara so rero kubona Olivier Gasita d'abord abatamuzi Olivier Gasita basha ko baramwibagiwe ni wa mu general akomoka mu bwoko bw'abanyamurenge yazanywe hano muri Uvira baramwiyamiriza yamirizwa n'abazarendo yamirizwa n'abene gihugu aho mbere wanashaka kuri BINFO twagize icyo tubivuga ko mu kwerekana ko mu by'ukuri wazarenda itari ikwiye kwifatanya n'abene gihugu mu kwiyamiriza uyu Olivier Gasita kuba FARDC ego sinje guhakana ko itanyengeterewe sinje guhakana ko itarimwe abakabiliste canke abantu bafise ikimungu ca ruswa cyo kudandaza Kongo mugabo narerekanye nka jewe umusesanguzi wa BINFO yuko Olivier Gasita kuba yari yazanywe muri kijya kibanza wari umutego mu by'ukuri wari umutego uhambaye wanashakanerekana ko no kuba Pacifique Masunzu kiriya gihe yarakuwe mu kibanza yari arimo bakamutwara Kinshasa naho nyine wari umutego mu vya gisirikare bien sûr reka ronze gushinga imizi cyane kuba Olivier Gasita yagarukanye hano kurongora akarere ka kabiri ka gisirikare akurongora iperereza mu karere ka kabiri ka gisirikare hano gifise icicaro hano muri Lubumbashi mu bisanzwe gushika uyu munsi hari ibintu biriko birakorekera muri Minembwe abanyamurenge batariko baratahura mugabo kandi byabananiye gukoma induru bagira ama alerte basaba n'ubuvugizi byabananiye bitewe nuko bamaze igihe gito cyane bariko baririmba intsinzi bariko bigina ko batsinze hari ikintu leta ya Kigali iri kirakora giteye ubwoba bariko bimura kujya babikoze muri Uvira
bakegeranya imiryango y'abanyamurenge yose yari muri Uvira, ababakundiye bakabatwara, na n'ubu bakiri impunzi muri Kamanyora kandi waba ari muri Uvira, abasigaye babayeho neza. Ni nako bariko babikora muri Minembwe. Waruzi ko leta y'u Rwanda iriko yimura imiryango y'abanyamurenge muri Minembwe no mu micungararo yaho, bariko babakurayo gushika ubu nta wuzi bariko barabajana. Hariho ababikunze bamaze kugenda, hariho n'ababihakanye. Mugabo jewe rero nje kubihuza n'irigenwa rya Gasita Olivier kuza kurongora iperereza mu karere ka kabiri ka gisirikare. Olivier Gasita bamuzanye hafi y'ahaba kominote nini yo mu bwoko bwabo, nkoresheje mu bwoko naho nabitahura. Bamuzanye hafi y'ahaba abanyamurenge, niho aje gukorera akazi. Mwibuke ko hari propaganda zakozwe n'abanyamurenge, basohora amajwi ama audio baca mu ma group WhatsApp atandukanye, bigirisha nkaho bihenze kurungika ubwo butumwa, baburungitse ahatariho, mu kwerekana ko bababajwe nuko Gasita Olivier yakuwe hajya muri Uvira, kuko ngo bari bafitaniye agenda nini y'ivyo bagiye gukorana. ngo niwo muntu bari bafise bari bagiye gucako. Aha ndibaza kino kibazo, Gasita Olivier natajenjeka agatanga amahirwe yo kubahushura, bazokoma induru, bazokwibuka y'amajambo bavuga ko ari umuntu wabo bari bafise begeranye, bari bafitaniye agenda nini? Sindavyibaza. So kubona Gasita Olivier rero bamuzanye aha kurongora iperereza, ndabibona ibintu byinshi jewe. Sinzi ko wibuka Benita tuvuga ko irangira cyangwa se komvomvoka rya RDF M23 nabo basanzwe bari kumwe aha muri Nord Kivu na Sud Kivu, yuko bimwe mu bimenyetso ari uko mu ba operateur bazohazanwa hagomba kuzoza abo mu bwoko bw'abanyamurenge canke abatutsi, kugira ngo bashobore kurinda amajambo azovugwa na Kigali yuko ngo bakorewe genocide. Akasinzi ko ukibuka, ndavyibuka cyane. Ahantu cubona ko kuba bazanye Gasita Olivier ngaha bifitanye isano n'ama operation yoba agomba kandi kubuka aha muri Minembwe cyane cyane no mu micungaro yaho. Sinzi ko ari kubibona, jewe niko ndabibona. Agace rero FARDC mazemwe iminsi ndabona ko at end time kagiye kurangira bitewe ni abaswari babo dalili n'ibimenyetso turiko turabona. Turiko tubona ibimenyetso byerekana ko FARDC nayo igiye kwiyambura ibyo bise sesero filmu, batanguze intambara. Kandi izi ntambara FARDC igiye gutanguza biraboneka ko twigwaneho na RDF na M23 bari kumwe, bitazokunda ko bagira resistance, kubera ko barabahaye umwanya wo kwidagadura, bariko baranabiga, barakasa ama connection mu ntumbero yo kubafungira ikirere. Hasigaye ko na FARDC ikora nk'ivyo abandi bariko barakora. Aha sino hateba cyane Benita. Sinzi ko twomuha umwanya mwenza nawe akagira ico abivuga ko sinzi. Byo bavyiza cyane. Ya ndiko ndabumva. Hanyuma sinzi ko mu nyumba cyane gose. Ikintu ngano uvuga ni bavuga mu kirundi guhaniki amubitsi. Uwo hano umurozi amubitsa umwana. Ahandi naho ngo ushaka iki, ushaka iki amutuma uwundi, cyo murabizi. Na cyane cyane rero Gasita kumugarukana icyo gikorwa nk'izina rikomeye, ari ikintu kindi mbananije kuvyo kuravuga kiri inyuma kuri icyo. Kambe na mbere ndahera kuco novuga kuri gere diplomatique. Okay. Tugiye kuri gere diplomatique tubona ko Gasita ari ndagaragara kuri point ngaruko kose kari bigaragaza yuko abanyamurenge badakumira. Très bien. Aho hantu rero
aho hantu rero muharabe neza aho bari kwaramukinisha Gasita bamwe bari bigeze kuvuga ko mbere bamufunze muravyibuka ego amakuru yaravuzwe cyane ivyo vyari kugira ngo bigaragare ko ubwanyamurenge uri kubugenda buhohote pardon more kubugenda buhohoterwa ariko gusa Kisekedi nawe kari karabibonera kure kugira ngo acabinyaruka kubishyira mu ngiro byo ko aravuga aboneka atari byo ibyo twokwita desinformation rero no kuvuga kuzana Gasita nkuko navuze kuri diplomasi ni bigaragaza yuko ubwo bwanyamurenge muri make buserukiwe kandi abatwara inzego zikomakomeye bahari sur le plan militaire naho reka turana mbega ahari kubera iki bamuzanye kugira ngo babandi azi bamwe bahude ururimi bamuha amakuru ico ni cambere yingende bamuha amakuru bakeneye amakuru yizewe no kuvuga FARDC kugira ngo ishobore gufata akajya karere kose bakeneye amakuru yizewe none barayaronka gute barakenera les outils nécessaires bashobora gukoresha kugira ngo amakuru bayaronke na cyane cyane barabona yuko Gasita afise abagenzi na cyane cyane urabona ko abatwirwaneho basa n'abari mikibi hariho abahoze muri FARDC bavuyeyo ama barinjira muri twirwaneho barinjira muri iyo ntuze muri iyo sirikwi yo kuja muri twirwaneho bavuye muri FARDC bahorana n'abagasitanye abo rero bashobora kuba bariyo kugira ngo bashobore kuronka aho bacisha amakuru abone gushikira abafata ingingo kugira ngo intambara ibeho yo kubombora akajya gace kabe mu ntambara ni kuvuga tukiri ngaha mu bya gisirikare bakeneye amakuru y'imbaho ya nyayo atabinyoma rimwo rero kuyaronka birasaba yuko tuyatuma wa muntu azwi haha hanyuma mu bijanye no gukora icyo gikorwa kuko naho nyene bizoba byoroshe harimo kandi gateko bagombye kuraba mbega mu gikuru n'umuntu yoba ari umwizigirwa kuri ino leta ari aho hantu muharabe neza bariko barabwizigwa bwiwe na royauté yiwe yuko ishobora gutuma batera baje imbere bijanye n'ino ntambara ikiyabera muri kajya karere niwe nahiwe rero gufata rya zina ryiwe abandanya risiga amata abandanya risiga amavuta kugira ngo ashobore kugaragaza neza yuko ari umwizigirwa imbere ya Kisekedi kandi kumuzana hajya ariko baraba mbega ibi bijanye no gushira ubwiza shingiro bikajya karere birashobora kwinjira neza bishoboka kuko kajya karere kavuyemwo hakaba referendum urumva kumenga azovuga ngo bano bantu bakuyemwo bamaze kuba byo kugaba igihugu ngo bakigabuye bakaneza sirabaye kubera abandi ntibatoye ivyo rero ariko araba mbega ni gute amatora ashobora gushoboka hari ivyo navyo nibyo bateza gutuma umuntu w'iperereza kugira ngo atange amakuru afadika neza ikindi kintu naco bamuhaye mbega ubutare buriko barazana na hariya buriko burashoka mu bihe bihugu muri bino bihe na rijya tubona ahari nyeshamba za M23 RDF ziriko zigenda n'ubundi zikibandanya kwiba ubutare bwajya muri kajya gace harakenewe rero yuko amakuru aboneka byanyavyo kuko azi ko igihugu cy'u Rwanda arico kibwira kivuga cyane kandi cyo kiri isonga ivyo rero nivyo bamutumye kugira ngo ashobore gushikiriza hama bamaze kwironka babonera ingingo ruhasha ashobora gufata kuko no kumenyesha yuko kwijanye n'ivya gisirikare hoho intambara irashobora kwaduka kuko urazi ko batazi misi yo kuba baheje gukora RDF ariko no kwibutsa neza yuko hari ivyo baguma bavuga basi gutobora ibi bavuga ngo ubwirinzi buja muri Kongo mu kindi gihugu ataburenganzira ivyo biremerwa yanega ntibyemerwa ivyo ikindi naco no cyane ndakubwira ni uburyo u Rwanda rwateye Kongo rwiyambitse iyindi shusho muri ico gihe rero no kumenyesha yuko ibi by'iyo migwi yose iba itabaho Gasita bijerwe kugira ngo atange amakuru ya nyayo kuko n'Uburundi
Burundi burakeneye yuko Gasita atanga amakuru yayo kuko azoba afise abo inyuza bari kuri kerekana baravuga ati no makuru tuyatwana makenga kuko nk'ubu tuko tuvuga za Rede Tabara tukavuga FNL tukavuga na Zangumino zande zitandukanye nyinshi mbadi nyenzo hariho za M23 hariho amazina wumva n'amazina novuga bambika intama bambika ifyisi naho nibwo iyo bakayindura intama agafata ifyisi akayindura intama ariko n'ifyisi ngo byo kuvuga iki mu Bugande n'u Rwanda biyambika ayo mazina kugira ngo bashobore gutuma imigambi yabo bateguye kuva mbere na mbere bayishikeko rero nkumenya yuko Gasita ajeje gutotanga ayo makuru ya nyayo kugira ngo tumenye inkuru dukorera kiyariyo mbega mu by'ukuri umugambi wa Museveni na Kagame mu kibandanya icyo kibazo kihari rero barabimutumye rero wowe nimba udashigikiye abo bantu genda ududana aya makuru arashobora kuba atavyibagije akabona yuko amuguje egome ni byiza ariko nagenda atanga amakuru ya nyayo yo gukiza igihugu n'ikintu bakeneye gukiza igihugu n'akarere yes mwenza ugifise ijambo sinzi ko wari uhejeje gutanga icindiro cyawe kugira ngo ugende ko utubwira ku makuru ya Eric Prince Pato wa Blackwater aho yagaragaye muri Kinshasa ico no bamenyesha kuri ujye mugabo wa Blackwater hariya bakunda kuvuga ngo ni Maindombe mu Iringara Maindombe icambere na mbere mumenye yuko igisirikare ca Kongo kitakiri nko mwakiziga ikindi kigira kabiri mumenye yuko Eric Prince kimugenza ari amabanga y'akazi na cyane ko hari amasezerano bari bafitaniye n'igihugu ca Kongo kugira ngo bafashanye mu bijanye n'ivy'umutekano w'igihugu ariko rero mumenye inyuma y'amarido murabe yuko Eric Prince na Trump ko bashobora kuba abantu bavuga rumwe kuko kugira ngo bajya bashobore kwinjira hajya bahawe ikiraga ariko none barashobora kuba barabizigirwa koko ku buryo bashobora gushyira mu ngiro ivyo Kisegedi ashaka naho rero bashobora kuba baje kugira ngo barabe ama warning ni kuvuga igihe bahaye u Rwanda ko ruva muri Kongo kiko cyarangira mbega kubera iki bakenewe yuko bavugutira umuti rero hashobora kuba ariko arigwa ibikenewe kugira ngo umuti ushobore kuvugutirwa bashobora kuvugutirwa igihugu cy'u Rwanda mwibuke narababwiye bizoshikirwa mutama yanse kumva kubera ko abazungu baramaze kumugura kamaboko bivanye imigambi bari kwategura amaze kumenyekana rero bakenera yuko iyo migambi bateguye izoshigwa mu ngiro n'undi muntu azoza kwibagiza wabaro abakongomani bafise cyangwa abo mu karere bafise Eric Prince yaracaza kugira ngo yerekane neza yuko bari ku ruhande rwa Kisegedi bashobore kushira wa muntu azoza kwibagiza wa mubabaro na cyane ko no bibutsa ko bari ko bagenda bemera byo bita genocide yabaye muri gihugu cyako izo rero bimaze kuba biriko vyigaragaza ivyo bizoshirwa mu ngiro n'izindi ingufu nazo zizana na hehe za gisirikare gisirikare naco rero kirakeneye ubuhinga kirakeneye abajenama abahanuzi mu bya gisirikare Kongo ne ari bafise no kiragenda yongera kwiyo kuri gushasha ivugana na Egypt ivugana no ivugana kandi na Amerika na n'iyi Blackwater atabona rero ngaho Eric Prince imba yamaze gushika ngaho muri Kongo turindiriye rero inyuma yaho uko hari action ishobora kugaragara iboneka nitabona rero action nimwe tuzobona yuko hari yindi system yo kwarubaka kuko burya intambara igwaro n'amasoro gusa hari izindi ntambara ziri mu gihugu bw'ababwiko ko intambara bwanwa ngabwire bwa intambara zine izo ntambara zine rero bamwe muri abo banyamerika babazi ngene bazirwanya cyane nk'intambara kuko urazi intambara ikaba muri Kongo itergere numerique cyakoreshwa ubuhinga bwa none ivyo navyo rero kuzana amasysteme ashobora gutuma bahagarika bwa bwirinzi
bwavugwa ko ari buri hariya ni ikimenyezina bagomba gushikako ariko naho nyene bamenyesha ko ari igihugu ubundi bwo yarajya mugabo wakujya Akanyaru yarakingiwe n'ujya mu senateri yapfuye umunyagenda kumusabira ikigongo kwa Trump ubwo kubera tekihari bariko bavuga bati mwebwe nimushobora kuvuga twategetse amategeko avuye muri Amerika uri kuyavuza ukeneye kwerekana ko nawe urundi mugabo ushobora mu miti turabe mbego bakomeye exactement rero Eric Prince Karambega ni gute ashobora kunetariza iyi systeme y'abafaransa izi systeme z'abongereza kuko no kumenyesha neza ko hari systeme nyinshi ziko zirakora hariya zituma bavuga ngo n'ubwirinzi buriyo ariko atari ko biri ari gisirikare n'izindi systeme ziriyo na zimwe cyane cyane z'abafaransa bamenyesha yuko kandi n'abanya-Ukraine bashobora kuba ariyo bari sanduye systeme zabo sanduye bari zose ziriyo hariya za OTAN rero kuvuga umunyamerika no munsi ariko ahwana n'ibibazo byo kurwanwa na bene wabo iyi mvugo America the First niryo yatuma Eric Prince yinjira muri Congo kugira ngo arabe yuko iryo jambo rishirwa mu ngiro kuko ari byo Trump avuga rero iryo teza kuja mu ngiro kugira ngo bashobore kuronka buryo butare bwose bakeneye na cyane cyane ko ubona Amerika ikigerageza kurondera ingene yongera kuduga ku rwego mpuzamakungu kongera gukomera kuko abona yamaze kujya kavyi canke yamaze gusa n'itagira ingufu imbere ya Iran aho bavuga ngo stock yayiheranye ukuvuga aho rero barakeneye ingene bashobora gukora ibigwanisho ingene bashobora gukora amabombe kugira ngo bashobore kuramplasa ibyo bari bigenda nabi na cyane cyane stock yabo urazi ko bavuze ngo stock ya Amerika ikwiye aho bari bakeneye kubigwanisho baca babanza barihagarika kuri intambara muri Iran ivyo rero barakeneye matière kugira ngo bashobore kugenda gukora izindi stock mire rero babikura he ku butare buteza kuva he muri Congo harimo kugira ngo ubutare bukore muri Congo harimo kugira ngo bakore des appareils kenewe ku rwego mpuzamakungu kugira ngo bashobore kubandanya intambara ku isi ahatandukanye yes urakoze cyane mutesanguzi kugira Congo niko gutwara isi rero no kuvuga ko Amerika amaze kuronka uburenganzira bwo kwigarura ibintu muri Congo bategeza guca bashira ingufu ziroboka zose kugira ngo Amerika yongera yizeye twumve yuko Amerika ikomeye umutekano nivyo Congo ikeneye kuko no musi Congo iradicta kavuga ati dukeneye ibi nibi kuri Amerika ikabyigibonya arivyo bagacabishira mu nguruko nyene nivyo rero bigezweho kuko kugeza ku izwa ry'uno musi kumvise ry'amasezerano akatashwa mu ngiro tubona Amerika igakwe imengeye cyakwega amakuru no musi kwega amakuru kwa Amerika no gusuzugurika imbere y'u Rwanda Ijyo Eric Prince aragere kugira ngo Maydombe canke Blackwater ishobore gushira mu ngiro ingufu za Amerika kuko umva ubu ntango bigifise ndakeneye kwerekana ingufu muri Afrika ivyo rero nivyo bijanye uwo mugabo kugira ngo turabe koko kwa Amerika ikomeye canke yuko iyo Blackwater ishobora guhangana na Africa Corps y'abarusi naho rero yes mwanza ugifise ijambo ego eske uyu Prince Eric nkuko haje kubivuga koko tuko turabona neza yuko Tshisekedi ariko arakinwa asa n'umuntu akarakinwa kuko intambara wewe kubwiwe ikomeza gusinzikaza bene igihugu muri Congo ese donc nkuko wowe ubibona nk'umusesanguzi arashobora gushitsa ibintu mu ngesha cyane no kuburindira nyene kugira ngo turabe ko bizoshika no kuvuga ije ntambara muri Congo Tshisekedi niwe ariko aramukina canke kuko benshi bavyibaza nabo bari ko mukina ariko no kumenyesha yuko we azisha ariko arakora kugeza kuri 2028 kugira ngo aronke iyindi manda ya gatatu kugira ngo ibizo shingiro riduke birasabwa yuko intambara ibandanya kuko nabivuze ment fois musesanguzi mwenzangu ndaza arabizi ubwo rero nawe uvuga nka musesanguzi ko kubandanya kw'intambara gufise avantage kuri Congo cyane kubandanya kw'intambara gufise avantage kuri Congo kugira ngo uriko yurira igiti abandanye asiga ubwambu nzikije byumvikana kuvuga Tshisekedi kugaruka kwiwe nuko gutsingwa ku Rwanda kuvuga ni kibazo simusiga kizotuma u Rwanda n'Ubugande bija
novuga mu kangaratete ko kugaragaza ibibi bakoreye abakongomani naho rero baca bahera kuvuga bati none yogaruka bigenze gute intambara idaciye intambara iheze no munsi amahoro ababonetse bashavuga ati reka rero habe des élections démocratiques ntabyo guhindura ntuze ibidashingiro byabayeho kuko iri bidashingiro biko yahinduka kubera hariho amanyangamwe yakozwe ari mu bidashingiro bakeneye gukuramo sinzi abantu ko muriko murahabona ego turabona cyane reka dusabe musanguzi nawe agira icyo bivuze ko kwiri kuba twarabonye Eric Prince hariya muri Kinshasa ese wewe ubyumva gute uvyumva cyo kimwe na mwenza canke urafite imbono zawe merci eka ndamushimire musesanguzi mwenza ku busesanguzi mu byukuri ashikirije novuga butagiye kuri namba y'imbono zanje nanje wanashaka kubwigaragara nkoresha terme nkuko benshi bariko barabivuga rya Eric Prince hariya i Kinshasa. Amakuru aravuga ko Eric Prince hariya i Kinshasa yabonanye na Tshisekedi ndetse wanashaka bakavuga ko harimwo n'intumwa z'igisirikare cy'u Burundi zarungitswe na nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye sivyo kugira ngo barabe ingene baca gasuzuguro nkoresha imvugo. D'abord ni mu gihe Eric Prince na Blackwater yiwe abantu benshi batayifitiye icizere aho bavuga bati kuva aho twumvise iyi Blackwater yashikiye muri Kongo ni giki kimwe kizima boba bamaze gukora kigaragara coha icizere abakongomani kandi mu byukuri ugiye kubiraba umenga nta kintu na kimwe kizima kigaragara bakoze aho mbere abashakashatsi bamwe n'abandi bageze aho banavugana budget y'umusirikare umwe kwa Blackwater ahabwa buri kwezi muri Kongo kugira ngo ni propaganda bazanye kugira ngo bateranye igisirikare ca Kongo na President Tshisekedi mukwerekana ko yahaye agaciro cyane abacangero bo muri Blackwater mugabo FARDC bo abima amafavera wanashaka na wazarenda mugabo iyi propaganda ntaco yafashije kabisa ntaco yashitseko kuko novuga ko yabaye nul et sans effet so rero je mvuga gute ubundi Eric Prince kugaragara Kinshasa mu mpera zindwi cyangwa se muri weekend duhejeje bifise ikintu kinini cyane bivuze muri izi ntambara ziko zirabera hano burasirazuba bwa Kongo. Naravuze ko leta y'u Rwanda cyangwa se ya coalition RDF yose barafise abo nita aba technicien de guerre aba planificateur barafise laboratoire bicaramwo bagapanga urugamba ingendo rugiye kugenda iyo bishitse uko bapanze urugamba ntirugende kuriya baba planificateur baba technicien b'urugamba baricara bagahinyanyura izindi mpinyanyuro ariko ni mutahure ko na FARDC iriya coalition yose nabo bafise aba technicien de guerre sivyo imagine FDNB Wazalendo FARDC Black Snake Rezibu sivyo kumbure n'abandi bagwanyi bo bariko baragwana kuri kote ya leta ya Kongo abo bantu uribaza ko boshika kuco bipfuza badafise aba technicien de guerre uribaza ko abo bantu bosenyera ku mugozi umwe badafise abantu bapanga urugamba ntigikunda nahoze ndiko ndasoma ni journal yitwa gute yitwa olala le nom m'échappe aho yari kirabaza ati mu byukuri ninde ari nyuma ya Tshisekedi mu vyicura bwenge ku bijanye n'urugamba ninde ariko afasha Tshisekedi mu gupanga runo rugamba umusanguzi mwenza ni waje kwivuga neza mu bisanzwe izi ntambara ziri muri Kongo hariko hagwanirwa intambara nyinshi mu mwanya umwe sivyo mugabo zose zihuza impande zibiri hariho amaguerre diplomatique hari amaguerre numérique hariho amaguerre médiatique
hariho donc ni intambara nyinshi zitandukanye. Iyo mubonye kuri front line haragahengwe ntimwibaze intambara ziba zihagaze, swat baba bari kubagwana diplomatiquement cyangwa mu zindi nzira zitandukanye. Rero nimutahure ko Blackwater ntabwo nkoshiteme ntabwo ari abarashi gusa, ntabwo ari babandi bajya kuri front line gusa. Twaranababwiye ko bari specialize cyane, ari aba specialiste cyane mu kwerimina ibifi binini. Donc muri opposition amatete ari hejuru ikitwa rakivuze. Mugabo kandi no kugira ngo bashike kuri ivyo naba planificateur, sivyo? Kandi yo wabahaye kiraka baranakugira n'inama, sivyo? Byari bigoye ko iyi ntambara Tshisekedi ayigwana nk'uko abantu benshi babyibaza, kuko byari kurangira imuhitanye. Bari bamuteze imitego myinshi cyane. Narayivuze mu biganiro biheze nashikirije. Ubundi u Rwanda abafashije u Rwanda gupanga iyi plan kubwiza intambara bagiye batega Tshisekedi imitego yari gutuma yorasa u Rwanda mu buryo buri direct. Bamuha impamvu zigaragara zotuma arasa u Rwanda. Mugabo kubera nawe afise abatekinicien de guerre bamwereka ati ijya piyo ntuyige, niwayijya ucukubitwa izi nizi rekana nayo ico gikombe kirengane, ahubwo wewe bakenyure muri iyindi faso. Ibi niko byagiye bigenda. Mutahure ko rero Blackwater kuba uyu munsi bamwe n'abandi bavuga ngo ntaco turabona imari y'abakongomani usibye kubiba amafaranga, uyu munsi birashoboka ko aya majambo umwe wese yavuga kandi c'est son droit. Mugabo ndazi ko hazogirye bavuga bati kumbe nuko byari bimeze. Abandi no bavuga ngo ntibyerera inzara, byerera igihe. Rero ijya nama Eric Prince nk'umurongozi wa Blackwater yagaragayemo Kinshasa ari kumwe na President Antoine Felix Tshisekedi n'abandi ni inama ihambaye cyane. Ntabwo ari inama yoroshe. Attention, ni inama yagizwe ibanga. Mugabo kubera ko ubu isi isigari kurushi biragoye ko ibanga rishobora kubikika ngo rihereyo, biragoye cyane. Twitege rero iki muri iyi minsi igiye gukurikira. Ubundi President Paul Kagame nk'uko Musanguzi Mwenza yabivuze yaragerageje kugaragaza ubwambure bwiwe pe. Yaruriye igiti ubwambure bwiwe buragaragara pe. Bujya hasigaye naringe gusimira mu Rwanda ariko I'm sorry. Bujya nubwo Tshisekedi yo mwihoza akiyo kamaze gutorega umuti. Akiyo kamaze kugaragara. Mugabo nk'uko Mwenza yabivuze Blackwater nitaye ngo nuko Tshisekedi ariwe yabahaye kiraka. Ubundi ndabibutse ko kugira ngo Tshisekedi abahaye kiraka yabarangiwe na President wa Amerika Donald Trump. Niwe yabarangiye yabuze ndafise Blackwater ba contact bafite gufasha. Wumve ngo nk'umukomisiyoneri yabaranze barahari kugira ngo nabo bamutiyeturure bamukure ko urubwa bamwe n'abandi baza ko yambaye. Kubera ko nkamwe Trump atobikora ndabivuge Tshisekedi arafise ubundi buryo azobikora. Kagame azokwisanga yavuye muri Asirazuba bwa Kongo mu nzira imwe canke iyindi. Kandi ntabwo Amerika ishobora kwemera ko Tshisekedi yabikora autrement bitewe nuko inyungu za Amerika zoba zitosekaye ku rugero ruteye n'ubwoba aha muri Kongo. Rero reka tubitege umwanya turindire turabe hagiye kuvuka iki inyana canke ishuri. Hako je ndabona hagiye kuvuka ishuri atari inyana. Yego pe. Bisigura impamvu basi. Oya ababikurikirana babitaho. Ni umugani w'ikirundi babitaho ibwo ndabizi kandi usibye peut-être wewe. Yes. Ni ikibazo babajije muri commentaire sinzi kukibona David. Yabajije ngo musesanguzi kubera iki abanyarwanda baguma batangaza ko prime yagiye Kinshasa, abanyarwanda kumengo bagize ubwoba.
bo reka ngire icyo ndakivuze ko kumbure na mwenza araza kugira icyo akivuze ko ubwa mbere abanyarwanda kuvuga ko Prime yagiye Kinshasa iyi information je ntawe mfise kabisa yuko yagiye Kinshasa ntawe mfise ngira ngo sinzi ko mugabo ubo bafise icyo bashingiye ko mu kwemeza ko yoba yagiye Kinshasa barafise impamvu zabo ariko kandi icyo nzi nuko izi mpamvu zabo zishingiye kuri iyi nama yabereye Kinshasa mu mpera z'ukwezi mu mpera z'indwi iyi nama yarimo na Eric Prince hama ikindi kandi kinahambaye wanashaka nuko erga FDNB barayitinya barazi yuko dabo iyo habaye umubonano wa nyine icubare basi ndashimiye na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi barajugumira sinzi ko wibuka igihe nyine icubare aheruka hariya Kinshasa havuzwe amajambo ngo noneho bahejeje kunoza ingene bagiye guhonya abanyamurenge bahejeje kuvuga nibi ivyo byarabaye none rero no kuba bari kuvuga ngo Prime yasimbiye hariya ubwa mbere sintama yo bayuriye inzu general yasimbiye muri Kongo none uburundi si Kongo si Burundi tutitaye no kuri ivyo uburundi na Kongo bari mu bufatanye mu bya gisirikare mu gutuza imigwi y'iterabwoba iri hano mu burasirazuba bwa Kongo rero nta gitangaje cyo bakirimo sinzi mwenza ko yo bafise icyo bivuga ko nawe akoze cyane cyo bijanye na gere na mediatike ari ubushaka kugira ngo bashobore gusokorotsa inkuru bumve yuko ikinyamakuru cyo bivuga cerekana yuko mu byukuri yagiye baronka bahewe bagiye gucura umugambi wo guhonya abanyamurenge bagiye gucura umugambi wo guhonya kugeza ngaho rero mumenye yuko ni uburyo amamedia mwamwe canke leta rishobora kubikoramwo kugira ngo bashobore gucokoroza bumve bati mbega amakuru yakura he byavuzwe hariya uruhande rero ndashobora kuvuga yuko nabnyene babivuze bafise amakuru batari neza ko yagiye kuko kujayo nkuko babivuze bwa mbere na mbere hari amasezerano ahari bonana ko bakuru babiri barongoye isika y'uburugu ndumva yuko bari ikintu cy'umugambo udasanzwe kandi ko baba bafise bari kuba baharanirana cyane cyane umutekano w'yabo irakujayo ubwoba bwabo baca bagira n'ubu bavuga bati none ntambara gutegurwa hagati y'ibihugu bibiri mbega yoba gamitiki yo igomba gushikana hehe twebwe kuko ico bafise n'ubu kuko tugeze mu bijanye n'ubutunzi ata Kongo nta Rwanda naho rero bahagaze byo nimba uburundi buza bamaze gutsinda ino ntambara afatanije na Kongo Rwanda ruko ukanumva barenda kavuga uko nyene ko abarundi bazoba bagiye muri Kongo bati ako kantu gasubiremo mugabo ndiko ndumva ikirere kitego kiramera neza kuri kote yawe ariko je ndabumva neza siko munyumva turakumva subiramo ako kantu narimvuze nti ugutsinda ino ntambara hagati hariho ubufatanye hagati y'Uburundi na Kongo usesa gafu ku Rwanda kabisa ruriyo ngo kugira ngo bati baze baronke nabi bataru bajya mwenza ikirere we ntabwo kiriko kiramera neza kabisa biriko biracikagurika ariko je nariko ndabumva je biraza nabi ubu naho ni mu nyumba ubu ndakumvise narimvuze nti agafu ku Rwanda kazoseswa nuko n'ubu ca Kongo n'Uburundi bamaze gutsinda ijya ntambara kuko bazoca basigara inyuma kubera ko abakongomani bazoba bahawe independence y'ubutunzi bwabo kabisa bazobudandaza kuwo babona ko abaha amafaranga bakwiriye yababaye hafi urumva yuko bwa busuma buzoca bugabanuka narya bamaze kwagirizwa cyane yuko biba muri Kongo bakica kongomani amaraso y'inzira karengana kaba menshi kabisa ivyo rero iyo bagiye kuganira abo bategetsi babiri
baba bariko barambega ni gute botsinda urugamba kugira abakongomani babe mu mahoro kuko kuba mu mahoro kw'abakongomani ni ubukene bw'abanyarwanda kabisa niyo mpamvu mu bisanzwe u Rwanda rutigira bwifuza ko mu karere haba amahoro kuko akarere kagize amahoro bobo aba ari uruhombo rukomeye cyane ubu baje kurema akajagari kugira ngo bakamire mu nduru kabisa rero ko yarema iyo habonetse rero abantu batuma bavuga bati genda gahoro ni mukura akajagari bagira ubwoba kuvuga bati inkono yacu bayikubise kubuhiri kabisa nuko kabisa reka tubandanye rero usanguzi mwenza yego ari topic nifuza ko tuyagaho gatoya mu Rwanda bikomeje kuba nabi cyane ndiko ndabona ibintu bikomeza kwanka baravuga amazi baravuga n'ibindi bigiye bitandukanye kandi bibi ngo byabaye nabi sinzi ko dutangwana na musesanguzi kugira ngo babashe kuduha updates ziko zirabera mu Rwanda ubu nta munsi n'umwe update nta n'isayihera tutaronse update yo mu Rwanda merci beaucoup Benita abanyarwanda mbugura aho nabo basigaye nsigaye ndabaremera mbugura aho urabaremera kabisa kubera ko reka mvuga ko nkunda n'abanyarwanda cyane muri kino gihe ndonka amakuru menshi yo mu Rwanda gusumba abanyarwanda benshi sinavuga bose gusumba abanyarwanda benshi ndonka amakuru menshi yabo gusumba mu minsi iheze twabona ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda bivuga inkuru ku Burundi cyane pe abarundi bararembye abarundi baragowe abarundi uku n'ukundi mugabo ndiko mbabazwa cyane n'ingene uyu munsi ntariko mbona bya bitangazamakuru bitabariza abanyarwanda birababaje cyane pe kare twababwiye ivyuko bahagaritse kudandaza itomate n'amashu kubera ko batanga argument ngo byarimishijwe ngo imiti ngo igira ingaruka ifirimo uburozi ngirimo uburozi imiti ifite ingaruka ku magara y'abantu ariko ndanabamenyeshe ko n'ibindi bigiye kuza vuba cyane bamaze no kubitangaza sivuvurebye ibitumbura n'imikati nabyo ngo bigiye guhagarikwa ngo kubera bikogwa mu isukari ngo yonona amagara y'abantu so aha umuntu acabaza kino kibazo iyi myaka koko abanyarwanda bari babayeho bakonsoma bino bintu hari abanyarwanda bishwe n'ibi bintu ga Benita ariko tuze gushinga imizi gato kuko bije kunyuka cyane aho bahagarikiye inganda zakora inzoga n'ibindi binyobwa bitandukanye ndetse bakanasesa n'izo nzoga abarongozi b'izo nganda bakanafungwa barafunzwe pe ariko nabonye hariho sinzi ko ari ikigo cyo muri Kenya cyitwa KABS cyo cagize icyo kivuga cyavuye mu gacere kabisa kiriyamiriza sinzi ko navuga leta y'u Rwanda ku ngingo yafashe bisa nkaho iyo ngingo yaje kubicira isoko sivyo ico kigo cyanditse kivuga ko inyuma y'aho u Rwanda rutangarije ko zimwe mu nzoga zabo zidakwije ngo ubuziranenge nko cyeme mu Rwanda bakoresha nabo baciye basubira gufata za nzoga bazitwara muri sinzi ko bayita muri laboratoire sepa barazipima kandi mu by'ukuri basanga izo nzoga zirakwije ibisabwa nta kanenge zifise rero bibaza kino kibazo kuki u Rwanda rwahisemwo kutwononera isoko mu gufata ibimwe mu binyobwa byacu bakavuga ko bidakwije uburenganzira aha rero ngomba kuhaza ngiruko mu bisanzwe sinzi nimba kino kigo canke izindi societe zo kwitwarira u Rwanda ingene vyogenda sindavyibaza c'est vrai u Rwanda rwari rufise uburenganzira bwo guhagarika bijya binyobwa byaba babitanga ninjabuka ibikorerwa mu bindi bihugu canke ibikorerwa mu gihugu iwabo
barafise uburenganzira bwo kuba bo bihagarika ku butaka bwabo mugabo batabisize iceyi ngo nuko ngo bidakwije ubuziranenge sivyo ivyo c'est normal mugabo guca baza ngo byose ngo twasanze byonona magara y'abantu c'est autre chose hano hantu hari ikintu cinyegeje inyuma kubera ko ibi binyobwa hariho n'abandi babyihereza mu bihugu bitandukanye kandi atakibazo bibateza ibi binyobwa n'abanyarwanda ubwabo bari babyihereje imyaka n'imyaniko bitigeze bibateza ikibazo mugabo uyu munsi byaje kuba ikibazo gikomeye ku banyarwanda bigenze gute hari amakomante nako ndabona hatandukanye hari nabo twavuganye kandi mu by'ukuri naje gusanga bisa nabyo henda kwereke mu Burundi hariho n'ubu biracahari city verbie hari inzoga bahagaritse n'ubu zigihigwa bari gufatanya mu by'ukuranwa n'amategeko je peux citer inzoga imwe muri zose Sapporo ko Sapporo niyo bari bapubliye gose kabisa gose iramenyekana mugabo hariho n'izindi zahagaritswe bitewe nuko zidakwije ubuziranenge nkoresha iterme sivyo ariko kandi hariho n'izahagaritswe atari uko zidakwije ubuziranenge warubizi kubera ko abenegihugu baziyahurirako zirazimbutse mugabo bagaca bazinywa batafunguye imibiri yabo ntishobora gusiporta iriya alcohol nariya manuzi arimo ubwo usanga ari abagabo mbugwa wa wundi zabakonye kubera ko bazihereza batafunguye kandi ari inzoga zikaze cyane ndaze n'abantu bapfuye bishwe n'izo nzoga barapfa pe barabahamba kubera ko baziyahurirako batafunguye bariko bavuga bati rero igikorwa FPR Inkotanyi yakoze mu Rwanda cyo guhagarika ziya nzoga ndetse no guhagarika ziya nganda ati ni kiza ku banyarwanda bitewe nuko leta y'u Rwanda cyangwa se FPR Inkotanyi babonye abanyarwanda batakironka ibifungurwa bibahaza ntibakironka ibyo bafungura byotuma bihereza zijya nzoga aya n'amakomantere y'abamwe n'abandi sijewe nabishigikira nabishigikira non c'est pas le Rwanda qui ont dit ça wanashaka se n'abanyarwanda n'aba étrange bavuga bati yatuma avuga ati mu Rwanda turabona ko atamfungurwa zikwiye abanyarwanda bo kwihereza zotuma banywa zijya nzoga dufatiye ku makari zifise ati rero turazihagaritse iwacu mu Rwanda mugabo apana guca baza ngo ntizujuje ubuziranenge ikindi kintu ngiye kuvuga ko nigiki mu bisanzwe ndakwereka kino kintu kumbure n'abadukurikirana baze kucyumvirako sindacinjirako cyane bibaye ngombwa dukiza ko mu biganiro byo hanyuma twatanguye kubona mu Rwanda haduka ama incendie sivyo imiriro iyadukiza harahiye amahinguriro arenga 2 ahingura yawurute sivyo mu nyuma harahiye wanashaka sindukoro gitinguro cyangwa uruganda rukora ibisuguti wanashaka harimo n'imiteya y'abashinwa ibyo byose byarahiye muri rwa Rwanda ruteye imbere rufise indege za kizimyamoto rufise imodoka za kizimyamoto mugabo ntibigeze bashobora kuba bozina nyuma hugawe n'inganda zitari nke z'abanyarwanda sivyo sinzi nimba bino bintu two bihuza eske systeme ya FPR Inkotanyi nta bantu runaka yo birikira visa yo bigomba kugabanya akanyaro bitewe nuko badugije ibitugu bisunze ubutunzi bafise sinzi sinuhateba cyane mugabo kimwe cyo umwene gihugu mu Rwanda mu by'ukuri nta ngamba n'imwe irikirafatwa kugira ngo umwene gihugu yoroherezwe abanyarwanda bafise baracari ko je turi no yavuze ngo kari nyuma ngo karahine ngo nibicere ngo barindire hariho ni commentaire nabonye ngo burya no kugukamya kw'amazi ntago bizaye kuko ari kuyakamya bisanzwe ubwo ngo bazoje kuyarekura ngo abashyizemo aside kugira ngo bapfe byoroshye byafise muri commentaire voilà nivyo birashoboka byiringiro Saraf
yanditse ngo ninde wakubeshe ko dushonje bro uzahagere urebe. Sinakubwiye none. Bo en fait wowe uvuga ko mudashonje kumbure ko ushobora kuba uri muri babandi iyo bahaze baca bavuga ko Rwanda ruhaze. Ariko turafise ama video menshi y'abanyarwanda bari kubararira babogoza. Batakamba bishwe n'inzara. Ndafise ama video y'abana mu Rwanda bagwaye kwashi bariko bahabwa ubuyi. Apana bya kera 2026 batonze ku murongo bariko bahabwa ubuyi kubera kwa shortcall. Mwene wacu ariko avuga ko badashonje. So sinzi sinovuga mvuze no vuga byinshi kuri ibi by'abanyarwanda. Nukuri pe. Sivyo? Hari ahantu amazi mu Rwanda ubu ari umugani. Kabisa. Ubu bariko yoranga ari umugani waja kuyora ibiziba. Yego. Urumva? Akaba ari byo batekesha. Akaba ari byo bananywa. Hari ibintu twakora kera tukiri abana tukiragira. Narabaye umuragizi w'imene zo muhira ariko. Ziyo twarigana abantu twaja muri ubuzi twanyoterwa twabuze ahantu hari amazi meza. Uzenya twabikora. Twafata impuzu twambaye tukayisheje amazi tukakwegera kwa amazi ono gukora mu bushafu wasanga niyo mpuzu yawe mazi n'ibitana na mesi niyo system bamwe nuwabimbwiye ari mu Rwanda ati niyo ubu niko tuko turabigenza kugira ngo turonke amazi yo kunywa ni kuko n'abanyarwanda bake bafise capacity yo kugura ibido y'amazi y'amajana 5 ni bake cyane urumva birababaje cyane sinzi mwenza ko afise iciyo bivugako sino jewe kuri je vraiment mvuze sinumva ko noheze mwenza sinzi ko ufise iciyo bivugako na makuru make nakivugako babwira nti burya ico botahura ni kimwe abanyarwanda banyere ubwabo barazi bati twebwe mu Burundi dukora ibitandukanye byinshi cyangwa ngabo mu Burundi cyane cyane ibifungurwa twebwe twabahereza zari bitari biki ikindi naco no babwira Rwanda tikiri igihugu cy'abanyarwanda caragurishijwe kabisa hari abanyamitahe bamaze kujana imitahe hariya mu Rwanda abo rero nibo bavuga bati twebwe turagomba gukora ibi n'ibi bagacagerageza kuramba genda bishaka kizo cyo matuga cyo gusanga ari hinguriro rikomba ishigweyo cyo guhingura amatomati kugira ngo baronke itomati bahingura zishoye uko nyene zidahinguye urumva kibazo acavuga bati taringere tugira bene gihugu ko kibazo kugira ngo bene gihugu baguri zihingu muri ya ntumbero yabo bavuga ngo made in Rwanda mukiriya wa mbere umva tuteza ko umunyarwanda nyene imbere ko abishora hanze exactement muri make rero nivyo hamayo mandazi y'amikate bijyagira bivuga hashobora kuba hari urundi rushamwe cyane rwa FPR nyene kuba gubatse rugomba rusohora iyo mikate adusore ku isoko iyo yindi nayo yotuma aba ari mukongera bwati ntabakiya tworoka reka tugire ibi tubinka bihinguye neza zoshaka kwisoko ugasanga ariko yategurwa kabisa ni ukuvuga ikindi kintu naco novuga kuri ikijanye n'amazi ikijanye n'amazi burya mu Rwanda rega sukuvuga amazi yarakwiragiye hose barabo oya ahubwo baridandaje mu kuvuga neza igihugu cabo barabibafashamwo ahubwo byagenze ivyo bangombwa tuzokora ikiganiro kijanye navyo barabahenda abantu bababwira ngo igihugu cy'u Rwanda gihagaze neza kumbe caraheze kabisa niba kujya ko umuntu ashobora kugenda agashariza inyuma mugayinjira indani mu nzu agasanga nta ntebe kabisa mugiye rero mu gihugu hagati uretse barabara ngene ragiye baragira barashaka nyene ugiye mu gihugu hagati usanga abantu baremvye bitiko rero ivyo no babwira kuri ico nibamenye neza ko amakuru tayaronka ngene igihugu cyabo kimeze yuko ivyo bavuga ngo kirateye imbere atari ko biri ahubwo itejwe imbere n'ifashanyo bahabwa kabisa atafashanyo nta Rwanda rero kandi u Rwanda nabwo burishima kubera gwiba muri Kongo biramaze kumenyekana ivyo rero iyo bariko barabaha ibihano hari aho bice bigenda bigafata
imaze kubafata biba birangiye nubamenyesha yuko n'igitoro mu Rwanda cyakiwe ivanye nuko Qatar tegifiseyo y'amadepo yayo. En fait mu Rwanda ngo ni igihugu ca kabiri muri Afrika igitoro kizimvye. Tawumva. Rero no kuvuga rero bobo ntibadutwenge twebwe batwenze igihugu cyacu. Twebwe twaramaze kuba abantu tumenyera kugira mu bukene. Kujya bike tukajya amakare. Kabisa. Bakari by'iwacu. Neza cyane. Hari abadatangura yuko muri ibyo bintu turacamo kubidukomeza ugasanga bo ari mu bakumenga umuca w'abantu Rwanda kuko ariko atakaruka kucu Rwanda niba abantu usanga atagira amakuru ahagije y'indani twebwe mu makuru y'indani umwere gihugu afuma rimwe ku munsi mugakabironka na cyane cyane igihugu bararima bakimbura ariko bo nabo bafise ikindi kibazo kigoye cyane kuko nimba wimbuye urashobora gutacubijya kuko urumwe liberté yo kugira ivyo wimbuye wewe nyene kabisa barategeka ati zanibi bije ngaha bigenda basanga niyo biri mwenza reka ndagushimire cyane. Allo sinzi ko mwaje gutanga ikimbiro cyane kugira ngo dushobora ko twoja mu commentaire cyangwa twakira indi mirongo ya reka se numariza gatoya no kuvuga bimwe mu byo bavuga mu Rwanda ari byo bibeshera kugira ngo umve ko abanyamikaye bojayo voilà igihugu cyabo neza ariko mu by'ukuri mu bakene mu bandi barimo murakoze cyane Mwenza ndagushimiye cyane Mwenza urakoze cyane nibaza ko tugumana hafi ko tugiye kureba mu commentaire hari abashobora kuba babaje ikibazo bigusaba ko wishura ugumane natwe bazo mu nyarutsa yego nuko reka tujye muri commentaire ubwo ndazi ko ari benshi babajije ubwo turaza guhera inyuma kugira ngo ndazi neza babajije ibibazo nabumvise ibyo tugiye kuvuga mwanya ngo bon iyi ni inyunganizi ngo barashonje kuko India twarira 2550 y'u Rwanda nasubiyeyo zigugwa ibihumbi 3 narinze mvayo atamazi yo kwirobine kandi namazeyo 2 jours uwo avuga ngo ntibashonje yigize inkana nyamara iki ni Daniel ngo mu Burundi ngo tubarusha amazi gusa basa nako karakwiye ucugeze aho nyine nako karakwiye tu nimba menga no isimi no commentaire ngo ubu mu Burundi muturusha amazi meza mu baturage kweri mukomeze kwitera ijeka ariko ukuri murakuzi namwe yego ukuri turakuzi ngira ngo tuzi ko atazi yes ndabakunze cyane ku makuru muri ko muratanga uyu munsi n'amakuru y'ubusesanguzi bukomeye mubandanye musesa agatabi ka FPR Inkotanyi hello bienfo mbateye yambu cyane bavandimwe ndabakunda cyane byimazeyo turi kumwe gatanu mukomere cyane ngabahutu bose baciye akenge ibyo bari systematique selection killing change punguza mjinga mukomere cyane abo bazungu bafasha Kagame kumengu abo bazungu bafasha Kagame kumena amaraso y'abakongomani gukorana na Kongo siho bokunguka kuruta gukorana na Kagame cyane ibyo commentaire wasomye ari suite yatangiye ngo ibiganiro byanyu ni byiza cyane acagira ati muvandimwe hari ibyo mutari kubona biri gukogwa mu Rwanda ibinogo birimo kuboneka mu Rwanda uyu munsi byari bihari muri 1994 mu ngo nyinshi z'abatutsi ndetse n'imambo ubundi ngo zari zo kujugunyamo abahutu bose baciye akenge abize ibyo
bari barise systematic selection killing cyangwa punguza mjinga. Hatari. Agize ngo nta kundi bivanye n'ibihe hamwe n'amasaha atandukanye mbyutse nsanga ikiganiro kirembye. Amahoro cyane Mr Bosco hamwe na MC Benita, hanyuma ikiganiro naco ndaja ku bwisubiramwo. Merci beaucoup. Ngo mukomere cyane mbonera kure mwebwe na Apotre Mbayahaga n'abandi benshi muri ku rugamba. Ziriya nyenzi za Sarambwe ntacyo zizageraho. Abantu 50 gusa nibo biteguye gutera Burundi. Nababonye mu gashyamba kabisa. Kuvuga iriya reresi ya Red Tabara. Brenda ngo sari bantu banje ndabahaye mwiriwe mwirambire cyane turambane. Ubuzima bubi ntibarabubona buriya. Akari nyuma karahinda. Utwenga kabi wasamye kakarongerera mu kanwa. Baradutwenza igihe badufatira ibihano, none raba nabo bibagezeho. Isi nisakaye uwari wese yonyaje kabisa. Jetri nawe ati mukomere cyane mundamukirize musesanguzi mwenza uti Jetri aragutasha. U Rwanda nago mubambwirire uti wavuze ko akari nyuma gahinda ajume ko nibarindire umwanya uzovyerekana neza cyane. Musesanguzi Benita mu Ruyigi ndabumva gashinge sinkura kuri BM4 please. Merci beaucoup. Twiyamiriza imirwi y'ibisuma wa Red Tabara n'umunwa rumogi Pamela ibisuma bari kumwe ni nzabampera. Okay. Mwirirwa amahoro Musesanguzi na Benita. Yes, abandi baturamukire cyane. Nibo twatanguranye ikiganiro mukomere mu Rwanda turabumva BM4. Merci beaucoup. None ntasho birashika ikabatsitaza. Oya ntitutsitaza kabisa, ngo banatunezera. Imana ibahezagire ku bantu baturamukije bose. Yes, ubwo rero ndashobora gushimira cyane Musesanguzi mwenza ndagushimiye cyane. Nibaza ko atakiri ku murongo mwenza. Ego. Ndamushimiye cyane nubwo yavuye ku murongo ubwo araza kubyumva. Ndamushimiye kabisa nongera nshimira nabo Musesanguzi kuba mwaduteramishije muri mwanya kugira ngo mushoka mutu yagira n'ibindi ko biravugirwa hano iwacu mu karere kugira ngo abantu muri kano karere kacu bashobora kuba botahura ibiko birahabera. Rero kashimiye namwe mwese makomeje kubana natwe muri kino kiganiro mugafata umwanya wanyu mukatukurikirana. N'abadusigiye like ndabashimiye cyane, bagize commentaire, abatanze inyunganizi ndetse n'ababajije mwese ndabashimiye cyane. Naho butaha mu bindi biganiro byo ku munsi w'ejo bw'ijoro ryiza mugire aho mwubahwe. Ciao ciao.